Wagwan my team Pisco Entertainment and Media muraho mumeze fresh am psychologue comme d'habitude nigenda bashikiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media akaba ari na jewe ndanabibategurira rero muti mbega psychologue uyu munsi we waduteguriye ikiganiro kimeze gute uyu munsi je nabateguriye ikiganiro kivuga ku Barundi bagize imisi bahohoterwa bari mu gihugu ca Zambia sinabarundi gusa n'abanyamahanga muri rusangi basanzwe barangurira imirimo mu gihugu ca Zambia. Ubushize twarabonye abantu bafashwe mu gihugu ca Zambia bivugwa yuko ari abanyamahanga, harabaho n'utundi tu video twagiye turabona nyene ducana ko bavuga bati aba n'abanyamahanga bafashwe n'abapolisi sinzi ko ari immigration, ariko ugazusanga rero n'ivyashara vyabo biciye bigira ibibazo. Rero psychologue nije nabateguriye kino kiganiro nkuko nayemereje kubivuga, ngomba tube turaganira. Jewe ngomba mvuge ivyiwanje, ariko nawe harakenewe commentaire utubwire ahubwo ukuntu bimeze. Je mvuga ivyiwanje bivanye n'ivyo nagiye ndabona ku ma social media, ibindi navyo n'ivyo nagiye ndaganira n'abantu basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Zambia. Rero mu gihugu ca Zambia ni kubera iki Abarundi canke abanyamahanga bariko barafatwa nabi? Mbega igihe baja kwiyestara hariya bagashirayo imitahe muri ajya maduka, kuko benshi usanzwe bakorera mu maduka, leta ya Zambia ntiyabibona canke hariho iyindi systeme yoba ifise kugira ngo umunyagihugu w'inyuma y'igihugu ca Zambia amererwe nabi canke asahugwe iyo mitahe yiwe ifatwe n'abanyagihugu bo mu gihugu ca Zambia. Ukaba rero utari bwagire subscribe, rero urahawe ikaze kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, ugire subscribe kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro vyiza nk'ibi, ibiganiro vyibaza ku bintu vyinshi canke ibiganiro bivuga ku mateka nkuko tumaze igihe tubigira. Uraza no kugira like niyo wumva bino vyiyumviro hari ico bigufashije, hanyuma uze no kugira commentaire. Ugire commentaire nawe uterere iciyumviro cawe, kumbure iciyumviro cawe hari gihe coza gifasha kigafasha imitwe y'abantu benshi kandi gafasha ubuzima bw'abantu benshi bashoboka. Uragira na partage kugira ngo kino kiganiro gishike ahantu henshi hashoboka, kugira ngo naco kibonwe n'abantu benshi, nabo barabe yuko bogira ico baterereye mu kugira ngo abanyamahanga bari mu gihugu ca Zambia ariko barakorera mu gihugu ca Zambia bareke kurenganywa nkuko bariko bararenganywa uno munsi. Reka rero tumira amateka gatoya, ndaje tuba turaganira, ndaje tuce tuja mu idonido rya kino kiganiro. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rero rya kino kiganiro. Nkuko narimeje kubivuga, uyu munsi nashimye yuko twoba turatererana ivyiyumviro bivanye n'ukuntu tumaze imisi tubona abantu b'abanyamahanga bakorera mu gihugu ca Zambia, ukuntu bariko barafatwa, bagafatwa bakaja gufungwa, n'ibintu umengo ntibishemeye, nta niteka bihesha igihugu ca Zambia, kuko harimwo abarundi benshi bafatwa. Ugasanga abarundi benshi bakorera mu gihugu ca Zambia wanashima bari bamaze kuba bateye imbere, bari mu bintu vy'urudandazwa, bari bafise amaduka, ariko bamaze gufatwa, kuko tugiye turaba ama video twagiye tubona, urafatwa iduka yawe ikaca isigara iruko nyene nta nubwo ikingirwa. Hariho n'abarundi twashoboye kuyaga bavuze bati ahubwo tuca dusahugwa mu gihe habaye nk'umukwabo nk'uyu. Rero sinzi nka mwebwe muriko muratwumviriza, impamvu wewe woba uvyumva gute? Wewe woba wiyumvira iki kugira ngo
leta ya Zambia ishobore gufata abanyamahanga kujya iriko irabafata uno munsi, nimba bo bariko barakora mu bitemewe n'amategeko kandi ubona yuko bariko barakorera mu mangazine ameze neza, nta kuntu ibikorwa vyabo vyokingirwa. Mbega leta ya Zambia yoba ibivuga kwiki kugira ngo abanyamahanga basahugwe nka kujya bariko barasahugwa uyu munsi? Ego ushobora kuba warashitse mu gihugu ca Zambia mu bikwije n'amategeko, ariko utashoboye kuronka work permit yo gukorera muri ico gihugu, ariko mu gihe woba ufise ivyashara bingana nka bijyanye nka kujya twagiye tubona ajya maduka, abantu bafatiye muri ajya maduka bakaca bagufatira muri bijya vyashara bakaca bagenda kugufunga, iduka yawe igasigara irasahugwa. Leta ya Zambia yoba ibivuga kwiki mu gihe woba ufise nk'umutahe w'amamiliyoni kanaka? Leta hari ico yoba ibivuga ko, canke ni leta nyene yoba ishaka yuko umunyagihugu wo muri Zambia muto muto nawe yoca ashikirwa muri iyo mitahe y'abanyamahanga? Mbega hoba hariho abantu boba bariko baragerageza kuvugana na leta nka ya mashirahamwe tuge aharanira agateka kazi na muntu, yoba ariko arakora iki kugira ngo ivyashara vy'abanyamahanga bari mu gihugu ca Zambia ntibibandanye vyononekara, bibandanye bimererwa nabi? Ajya mashirahamwe yoba ariho mbega kugira ngo ibintu vy'abanyamahanga ntibibandanye vyononekara? Kuko uhaye uraba ukuntu bafata abanyamahanga naho boba badafise ivyangombwa, n'ibintu mbona yuko vyoba bibabaje, kuko wowe warikokoye uragiye mu gihugu nka kijya ca Zambia, uriyenstaye neza, urashizeho imagazine yawe, ushizeho iduka, ariko ukazubona abantu bo muri leta nibo baje kugufata bakaja kugufunga, hanyuma n'ivyashara vyawe ntibikingirwe. Urumva yuko ari ibintu bidatahuritse ina neza. Nta wuzi impamvu leta yoba iriko irabigira kujya, kuko ugiye kubiraba n'ibintu bidasiguritse na gatoya. Mbega ho nk'aya mareta turabona abantu bafashwe nabo muri bijya bihugu nyene biri aux alentours ya Zambia, harimo n'igihugu c'u Burundi. Boba bariko barabibona nk'abantu boba bajejwe, donc nk'ama ambassade yo bari muri ivyo bihugu, hari ico boba bariko barabivuga ko kugira ngo barabe yuko ibikorwa ivyashara vy'umwene gihugu vyobe biriko vyokingirwa nk'uko vyotegerezwa gukingirwa? Mbega amareta yoyo yabajya abantu bariko barafatwa, hari ico yoba ariko arabivuga ko kugira ngo baganire na leta ya Zambia barabe ukuntu basi bo kingira ivyo vyashara vy'abo bantu, hanyuma basubize mu bihugu baje bazanana, kugira ngo bazobasubize muri ivyo bihugu basubiranye inyuma umutahe wabo. Ivyo nimba ho bahariho abariko barabikora, je ntaco ndabizi ko nivyo ngomba kumenya kugira ngo natwe tuzogire ico tubivuze ko, canke abakurikirana no rubuga rwacu nabo bamenye ukuri, bamenye yuko hoba hariho abantu bariko baragira support kuri bajya abanyamahanga bo mu bihugu bitandukanye basanzwe bakorera mu gihugu ca Zambia. Ndibaza yuko amareta yabajya abantu bafashwe nayo yoba ariko aragira inguvu kugira ngo ivyashara vyabo bikingirwe. Nimba rero naho abasanzwe baserukira ibihugu vyabo muri gihugu ca Zambia boba bariko barabona ibiriko biraba, hanyuma akaba ataco barashobora nko gufasha kugira ngo bijya bintu bihagarare, kugira ngo umunyagihugu ashobore gusahugwa ivyashara vyiwe, nuko boraba bagakingira ivyashara vy'umunyagihugu yagiye kuronderera ubuzima mu gihugu ca Zambia, kuko birababaje cane. Wewe waregeranije umutahe, ufise umutahe ungana nk'ijya mitahe nabonye mwajya amaduka bajya abantu bajya abapolisi bagiye gufatira bajya abanyamahanga muri ajya amaduka,
hanyuma bikaca bibasuru. Ibyo bintu birababaje cyane. Hanyuma turatera n'akamo amareta leta z'aba bantu bafashwe bakunda gufatwa harimo n'igihugu cy'u Burundi, nimba byoshoboka muraraba muvugane na leta ya mu gihugu ca Zambia kugira ngo nimba boba bariko barakorera mu mategeko atariyo, batariko barakora bikurikijwe amategeko, bafate bijya byashara byabo babibahereze, hanyuma babarungike bafise na dukeya basi, ntibazotahe zirayoye, kuko abenshi binjiye mu gihugu ca Zambia vyemewe n'amategeko, baba bafise ibyangombwa, ariko ngira ngo ico baba babuze n'izijya work permit canke amaviza ajya baba babahaye yashoboye nko guhera. Rero nshaka yuko wewe wumvise kino kiganiro woja muri commentaire ugatubwira nimba ho bariho amashyirahamwe yoba ariko arakurikirana bijya byashara by'umunyamahanga yagiye kuronderera ubuzima muri Zambia bikingigwe, kandi nawe nyene akingigwe. Rero nimba hari ububizi canke byoba byaramaze gushikirayo, twandikira ngaho muri commentaire kugira ngo abariko barumviriza kino kiganiro canke abakurikira ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu nabo bamenye ukuri, kuko tuba twifuza kuguma tumenya ukuri hagati y'ibiriko biraba mu burere bwa hariya na hariya, kugira ngo navyo bizodufashe tumenye ukuntu tuzoshobora kwigenza mu gihe tuzoba dufite muri ivyo bihugu. Rero ikiganiro reka ndakigarukirize ngaha, yari nka commentaire kubiko biraba mu gihugu ca Zambia, ukuntu umunyamahanga muri Zambia ariko arafatwa nabi kandi atategerezwa gufatwa nabi, kandi n'ivyashara vyiwe bikingirwe. Ivyashara vy'umunyamahanga ariko arakorera muri Zambia bikingirwe, kandi n'umunyamahanga mu gihugu ca Zambia akingirwe nkuko n'ahandi hose na mu bazungu abanyamahanga bakingiwe. Wewe uri umunyafrika uri kufata n'aba abanyafrika, umuzungu nawe yodufata gute? Sawa, ndabasezeye ikiganiro ndakigarukirize ngasi novuga byinshi, ariko murabe umunyamahanga ari mu gihugu ca Zambia akingirwe n'ivyashara vyiwe bikingirwe. Merci beaucoup. Ndagushimiye wowe washoboye kubona kino kiganiro, washoboye kumviriza bino onye, ariko nipfuje yuko twohanahana ivyiyumviro. Duhurira muri commentaire. Imana ibahezagire. Merci.